ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo uko yashikirijwe na Matayo. Abatumwa begereye Yesu baramubaza bati, mbega igituma usigura mu migani niki? Arabasubiza ati, mweho mwarahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'ijuru, yamara bo iryo teka ntibaritewe. Uri nica afise bazomwongerereza atunge, nawe utaco afise bazomwaka n'utwo yahorana. Nico gituma babigisha mu migani, kuko bakanura ntibabone, bakumva ntibategere. Ijambo umuhanuzi yavuze ryabaguye ko ngo, muzokumva n'amatwi yanyu ariko ntimuzotegera, muzorabisha amaso yanyu ariko ntacyo muzobona, kuko umutima w'ico gihugu watumye amatwi yabo nayo aba amabuye, kandi barahumirije ngo ntibaboneshe amaso yabo, ntibumvishe amatwi yabo, ntibategere umuzirikanyi wabo, ntibahinduke ngo ndabakize. Amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Kuko nukuri ndabibabariye, abahanuzi n'abantu b'intungane benshi baripfuje kubona ico mubona ariko ntibakibonye, kumva ico mwumva ariko ntibacumvise. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Bavukanye, ibisomwa vy'uno munsi nkuko twatangiye tubivuga biduhamagarira gukubitiza agatima mpembero iyo twavuye, ingene twakundwa n'Umukama nawe twadukunda, ingene twavuye ko naho tugeze ubu, ikitubuza none ubu kuba tukiri muri ako kanyamuneza, ikitubuza kuba tukiri mu bunywanyi n'Umukama. Ubwa mbere, Imana ntiyigera yibagira urukundo twayikunze umunsi wa mbere kiduhamagara. Nubwo twoca mu ngora zimeze gute, nubwo twoyiva ko twayicumurako, yo yiguma izirikana ico gihe, bikayituma rero iguma idukunda kuko ibizi intege nke zacu. Twumvise ingene mu gisomwa ca mbere cavuye mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya, Imana iswavuga, ndibuka urukundo rugishika wankunda, aho twareshanya ukankurikira mu gahinga bavuze mu bugaragwa. Mu bugaragwa niho hantu hambere abanyisirayeli bibuka, mbere niho baguma bavuga ati, ibuka Isirayeli, iyo Imana yagukuye, wibuke mu bugaragwa ingene yakubungabunze nawe ukayigamburukira. Mu bugaragwa n'ahantu Imana itujana ikatwerekana uko turi, nayo ikatwereka urwo rukundo yuko idukunda nubwo turi abantu b'intege nke. Ariko ntigarukira ngaho, ica rero igaruka ikerekana yuko ico gihugu nyene yakunze ico gihe kitagira ingene kibaho mu bugaragwa, kitabona ingene kibaho, kitabona iyo kija niyo kiva, kuko mu bugaragwa udatunzwe n'iyo Mana nyene nta buzimu bufise, kuko nta kiriyo. Ariko irerekana igihugu ko imaze kubashikana ahari ivyo kurya neza, bamerewe neza, baciye bibagira iyo Mana. N'abategerezwa kuyibuka abasaseredoti, n'abategerezwa kubigisha baciye ubwenge, nabo nyene bakaba akaziba amaso. Gutyo rero baca baribagira iyo Mana. Twumvise rero Imana ivyo ibagiriza ubu ibicumuro bibiri: guheba iyo Mana ariyo soko ry'ubuzima, ry'amazi y'ubuzima, hanyuma bakirukira
amasoko yumye atakivamwo, amariba yagadutse, akaba ariyo baja kwironderera. Ubwa mbere ivyo bicumuro bibiri, kumva Imana yavuze bibiri ni kubera iki? Imana yabwiye ibicumuro bibiri kubwa mbere ku banyisirayeli, abantu babiri, utumye abantu babiri baragiriza ikintu kikabaco kivuzwe n'umuntu umwe, ntibacemera bavuga ko ari ubenshi, ariko bamaze kuba babiri iryo jambo rivuzwe uko kuri barakwemera, n'isura bategezwa kuza ari babiri. Nico gituma na Yesu Kristo mu kurungika abatumwa yarungika babiri, yarungitse babiri babiri, kuko kugira ngo ijambo baza kuvuga ari babiri baze rize kwemegwa. Nico gihe rero intahe ishinzwe na babiri abanyisirayeli yaremegwa n'Imana. Rero mu kuvuga yuko ari ibicumuro bibiri, yerekanye ko ari ibicumuro bikomeye cyane, atanumwe yobiharira kandi atanaho boca ngo bigovyore, kuko bimaze kuba ari bibiri bishingira intahe yuko by'ukuri bagararije iyo Mana. Barayigararije rero ubwa mbere mu kuyiheba. Iyo Mana bayihevye, baribagiye yuko umuntu nahabaho yamarondera Imana. Augustino mwene ati waranyiremeye Mukama, umutima wanje ntiwigera uronka kahengwe utaruhukiye iwawe. Umuntu rero ntaronka gahengwe ataruhukiye kuri iyo Mana, kuko ariyo soko ry'ubuzima. Ni naco gituma haca haza igicumuro ca kabiri cyo kwirukira amasoko atabaho, kuja kwimba ibidashoboka. Abantu tuko turavyumviriza kenshi, ndimura niyumvira ni kubera iki twama tuzirikana ijambo ry'Imana, tuduga mu ngoro y'Imana iminsi yose, mbere tugategura n'ibikorane bidusigura iryo jambo ry'Imana, ariko ntidushike aho tuvyumva. Cyo dushika kuri inkuru nziza ya Yesu Kristo, nuko twazibiye amatwi yacu, tuzibira n'amaso yacu, tuja kwimba mariba atagira mu amazi. Amariba yagadutse yazimigaga, nta cyashobora kuvamwo, nta buzima tuyakuramwo, kandi ayo mariba nyene niyo acagaruka ashika Yesu Kristo yavuze, akatuziba amatwi, akaduhuma n'amaso, ndusubiye kubona iyo turiko turaja. Benshi mbere hakagera igihe twiyumvira ko twebwe nyene ari twe turi Imana. Hamwe dusigara dusengana hagati yacu, abantu mbere twavuga ati nimuze munsenge. Nivyo ntitubivuga imbona nkubone nkuko nyene, ariko mu byo dukora biravyerekana. Mu byo dukora kwibuka Imana yadukuye, kwibuka aho twashitse, nije nahishikanye. Imana ntiyageje abanyisirayeli yuko bacumura. Imana irazi ko tufise intege nke, irazi ko tugwa, ariko iyo tuguye twirukira he? Ubwo turibuka ko twanaguye, turibuka ko ivyo dufise tubikesha iyo Mana nyene, canke ivyo dufise bica bitwibagiza, tukaba ari byo dusenga nk'Imana zacu. Nico gituma Imana avuga ati abahanuzi basigaye bahanura Bahari, abetwigisha n'abarongozi bacu ubwo batwerekeza kuri iyo Mana, canke batwerekeza kuri ivyo bigirwa Mana, canke nibo nyene bigira Imana, canke twe nyene twigira Imana. Aho niho rero Imana igombye kudushikana, niho rero na Yesu Kristo acha dushikana, acha dutegera igituma Yesu Kristo avuga ati barahumirije amaso yabo kugira ngo ntibabone, bazibira amatwi kugira ngo ntibumve. Sukuvuga yuko batumva, sukuvuga yuko batabona. Mugabo ni bimwe twahora twumva tukire mbere bayivuga ngo urya mwana wawe n'intumva, urya muntu ntiyumva. Abayumva, ariko kumva nuko ivyo wumvise ubikurikiza. Turabona mu gitabo cihunguka Imana ibwira Musa ije muri kiya gisaka carumba ntigishe, ivuga ati numvise nabonye none ubu rero ndaje. Nuvuga numvise nico gituma nje gukora, n'umuntu yumvise ategerezwa gushira mu ngiro. Ne handi hoho tuzokumva vyinshi, mbere nibikorane byinshi tubitegure, n'ibintu byinshi tutegure biduhuza tuje gusigura, ariko tuzoguma twazibiye amatwi kukubera twirukiye amasoko yagadutse. Ivyo navyo nivyo byo mwisi, amatungo yo mwisi nta buzima tanga, ivyubahiro byo mwisi nta buzima bitanga,
ariko kukubera umutima wacu wubakiwe kurondera Imana, ugumwerekana inyota ufise, ugumutwagirira uti ndondera sinmaze ndanyotewe, cha twirukira mu mahera tukarondera itunga, tukarondera imodoka nyinshi tukagwiza, tukarondera yuko bose batwubaha, tukarondera kumira ku biti byose baduhaye ngo sinzopfaho, kukubera twagiye mu masoko atariyo, amasoko ataduha amazi. Abanyisirayeli bagiye amariba yagadutse nibo babitegera ko hari mu bugaragwa, bategeza kwimba rero kugira ngo urondera amazi. Babwiye rero kuja kurondera ahantu hamaze kugaduka, urumva yuko nta buzima waronka, waguma waka mbere waba witeze gupfa. Nico gituma rero bo baca bitegera n'ingoga, baca babona ingene akamaro k'amazi kwari ubuzima. Natwe duce dutegera ico nyene, ubuzima niki. Tuko turavuga n'ubu nsubiye kubizirikana, igituma tutategera nuko tuguma tuvyerekeza ku bandi. Bavuga Abanyisirayeli, ubu si jewe. Iyaba tuzirikana tukavyerekeza ko, niho twociye tubona vy'ukuri ico ingene ibyo twakoze iyo gicumuro cyacu gikomeye cyane, kwishira mu kibanza c'Imana. Tubona yuko mbere tubona ntitutahure, ntitubone neza, twumva ariko ntituzirikane, twazibiye amatwi. Barasigura kenshi mbere n'ibindi bikaba. Ubwo ndibagira yuko nka wa murimbyi avuga ati aha turi hari abandi, ibinumira kejo bizohera. Ubwo ndabona abapfa imbere yanje barengukibukama basize ivyo bintu. Ubwo ndinjira mu mutima nkazirikana, nkumva abantu bavuga ivyo mvuga ariko batakire ngaho. Ubwo ndinjira mu mutima nkazirikana kandi kw'ivyo vyose ndiko ndarondera nzobisiga ngaho. Ejo ndiko ndumiriza higaniro kuri televiziyo, bariko bavuga ivyerekeye mu Gifaransa biodiversite, yerekana ibintu bidukikije. Niho umwe yavuze ati iyi si turayisanze, ndikuvuga turayisanze, tuyisangiye abandi bazoza inyuma yacu, abana bacu, ugwaruka bazoza inyuma yacu. Kandi nivyo turayisanze nyene. None ninda azogenda twa ivyo yarondeye? Ngiye ku mpanda nimwe ndaba, nasanze umuntu yiryamiye kumva garamye kuba ari bubatse nyene nkuko barubaka inzu, nabashaje akaca ari yugamira izuba. Uwo muntu none bayubakiye ubwo aravyibuka ko banayubatse, arabizi, arazi yuko hagiye amamiliyaridi ngaho yari gufasha n'abandi bantu bagikomeye, ngo kugira ngo uwo muntu akiriho nyene yumva ati je namwubakiye, kugira ngo bagire ati ngira yabitwaye. Nta nakeyo ariko biramara. Ico nico twozirikana, tubisangiye abandi ntitwumva. Yesu Kristo avuga nibi nyene bigwa bidukurikira no munsi, nitwebwe abwiye uno munsi Yesu Kristo ati ijambo umuhanuzi yavuze rirabaguye ko muzokumva n'amatwi yanyu ariko ntimuzotegera. Nimba ntegera byari kumpa karyo guko nzirikana yuko ndiko ndagenda bikama gusangira n'abandi. Byari kuma yuko nzirikana yuko ndiko ndagenda hategera yuko none ntegerezwa kuronderera iryo soko ririmo amazi y'ubuzima ry'Imana, nkavoma ku Mana. Bari gutegera nimba mbona neza, nkabona yuko ivyisi bihenda bihera, nkabona abo batwaye ku mpanda bagiye guhamba, nkabona imva nciye impande ubu yari mugabo ari hehe? Ijambo Iza yavuze riratuguye ko twese no munsi dufise amatwi ariko ntitwumva, ntidutegera. Turarabisha amaso yacu ariko ntaco tubona, kuko amaso yacu tagomba kuyabonesha. None rero turahamagariwe kwinjira muri uwo mutima, tukaraba kukanyamuneza twari dufise. Umunsi wa mbere twamenye iyo Mana, ujya munsi wibatisimu, kuba batirijwe bakuze, kuba batirijwe bakira abana, ujya munsi twaronka ry'amasakramentu, tukaraba mbere tukinjira. Ubwo akanyamuneza nari mfise
ishaka nari mfise niryo ngifise, urukundo Imana yankunze yoyo ntigwibagira nubiguma inkunda, ariko ngaruke numve iryo jambo Mukama duhamagarira. Ubwo ivyo bicumuro bibiri byo guheba Imana nkaja kwimba mari batarimwo ikintu na kimwe, ubwo je nibiguma binkurikira. Dusabe rero tuje muri akanyamuneza, muri bahiriwe. Yesu Kristo yavuze ati amaso yanyu arahiriwe kuko arabona ibitangaro nkora, hanyuma bikabaha guhinduka. Amatwi yanyu arumva ivyo nigisha, arahiriwe hanyuma agahinduka. Mwese rero yo kwibaza, ubwo ndi muri abahiriwe canke ndi muri aba ijambo Isaya yavuze ringuyeko? Rizoba ringuyeko nimba ntagiye kubishira mu ngiro. Nimba rero nanje ngiye gushira mu ngiro ivyo Umukama no munsi ambwiye, ndi muri aba bahiriwe, amaso yanje yabonye, amatwi yanje yumvise. Dusabe rero Umukama aduhe kugenda tuvuga tuti amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Tugire Kristo.